bisigura yuko iwacu hari utuntu twamangetengete tukiriho kenshi. Abaririmbyi ba kera nibo twinspireko ndabemera ku ruhande rw'iwanje, ariko baracyafite akantu ka kera badashaka guhinduka. Bategerezwa kuba barimo kubera nibo bagize industry. Hari abajournaliste kabisa naho usohora indirimbo imeze gute nahayivuza nk'amasegonda 30 ushashiramo y'umuririmbyi wiyo, ugasanga mu journaliste afise management. Bariho abajournaliste benshi bafasigaye bafise amarebo, urumva bisigura yuko uzokorana n'abantu muri iyo game kweri mujana. Bakunzi b'umuziki wa 257 ndavuga umuziki w'u Burundi, umuziki umeze neza cyane ku rundi ruhande, ubona ko abaririmbyi bacu bari kwagenda bagaragara cyane mu bikorwa bitandukanye. Uno munsi mbanze ndabaramutse mwese mubadukwena kuri Ejo Heza News, ndabwira ati amahoro y'Imana abandanye ababa hafi cyane cyane mu kino gihe. Ariko rero twana duteza imbere umuziki wa 257 nkuko byari imisi yose. Mu kiganiro cya Warubizi ndi kumwe na Hahisa kuri kamera, ubona ko kuri mikoro nkuko bya Mari Connect. Uno munsi rero byashushe birakomera, tuva hariya kwirukanga atuza kurondera ndayona kesho inakuwaje. Ni nyuma yaho akoze indirimbo Burundi stand up, arakora indirimbo freestyle, arakora indirimbo naraye ndose ari kumwe na radio. Uno munsi naho twaje tumurondera cyane cyane nini wese baramuzi ni Uwezo Bizo Uwezo ari muri Niona Production. Biro inakuwaje? Sana umeze neza muri Niona Production. Waravuye ya umpagaze ndo umundi yagarariye maze nk'amezi 5 naravuye muri Niona. Ahubwo birantangaje kubona mutari muri birashika kubera ko baririmbye ukuntu umudugu aho uzaga bigoreye nuko hageze igihe musinya label mwinjye muri label marabitubwira mugabe igihe cyo kuvayo na press conference haba cyatubaje mbega byagenze gute bimeze gute byabo. Igihe ninjira muri label ko twarabibagiye, ariko nibuke ko nasi mu mwaka wose umwaka ukaba warangiye mu kwezi kwa gatatu. Amasezerano yansi nashimye kuyongera shima kwikorana, ariko agacerere kari hagati ni kubera bino bintu bya corona murazi ko byaducanze gato. Ariko ndashimira Imana mu ncamake kandi ndibaza ibikorwa ndabandanya ndabibaha ku mwanya. Nyuma yo tuzaniye indirimbo Burundi stand up, uno tuzaniye indirimbo kesho, bimeze bite kuri Bizo Uwezo? Ku ruhande rw'iwanje ndashima na cyane cyane kuri kesho abarundi bariko barayakira neza. Ni indirimbo imaze imisi 3 ariko umenga imaze umwaka ndavinge n'abantu bariko barayakira. So indirimbo ikegereza mu ma CK ku ni ikintu nkunda ndakunda mbonye yuko abantu bariko baritaho ikintu nakoze. So ntako ndababwira n'abantu iracari audio na video buca bayironka. Benshi barigize ama commentaire atandukanye bati mbega byagenze gutaho aho Bizo Uwezo yakora indirimbo na Warasege tutuma ko Warasara amaze imisi atiriko aragaragara mu muziki byamuje mu ngo atore Warasaba korana. Warasase kuba ntagaragara mu muziki ariko akorana muziki target. Kenshi abaririmbyi bakunze kubona rimwe ariko baboneka neza imbere y'abantu. Abaririmbyi imbere mu bitewe kubera n'abaririmbyi bafise ibintu. Hari abaririmbyi basohora indirimbo umwanya ku mwanya, ariko usanga ata vision muri muziki bafise, ariko hari umuririmbyi kugira sohora igikorwa bayicaye. So Warasana mumushira mu mugwi waba baririmbyi badakunze kwibambura cyane imbere y'abantu, ahubwo bereka ibikorwa imisi yose abantu. Mu commentaire atandukanye kuri Bizo ku ndirimbo ya kesho ndabona kesho baravuga ati mbega ibi bintu Bizo Uwezo yakoze kuri no ndirimbo bitandukanye hehe n'indirimbo yakoranye na radio naraye ndose. Ubije naraye ndose navuze ku zima bwa misi yose bw'abantu bose. Naravuze ku bamara, ndavuga ku pasteur, ndavuga ku baririmbyi, navuze mu migwi myinshi itandukanye, ndavuga kuri bashikanje, navuze byinshi muri naraye ndose, ndavuga ma concert muri Somali, ndavuga ku marebo atandukanye. Ariko mubije kesho neza na neza nivuze jewe nashatse kwerekana vision fise muri ejo hanze. Ndibaza nta numwe yiyumvira yuko ejo azoba umuntu asanzwe, kira muntu afite vision yuko ababiza yuko ejo azoba ari umuntu ateye ubwoba. So ni kwa kundi kubandanya nibutsa abantu mvuga ati ejo nkeneye kuzoba ameze uko. Bisigura yuko nkoze bizokunda, wewe ukoze bizokunda, undi akoze. Urumva twese nitwahagarara tugakora ejo hacu azoba heza kurusha. Hari umusitari mu ndirimbo naraye ndose uvuga ati naraye ndose Satubi yaguze imodoka atagitirira.
muri nitaiona kesho naho muri kesho haza umusaruro uvuga ngo nimeona kesho nimeona Satubi akiwa amenyoa upara ahantu bimeze gutse mengo washyuga umengo ni ibintu bizusha gushikira Satubi shako yahinze wumvirize Jeneza navuze ati Satubi yahinduye umuduga agira muri Prada tariyo yati namwifurije yuko mbona yahinduye umuduga agira mu ndose naiona kesho Satura amenyoa upara mziki amewacha ameacha mpaka sigara isigura yuko Satubi ni aronka mahera kabumugwiza tunga ndibaza ijamishatsa zoyiko azoheba hari izindi ngeso namwifurije yuko azoba yahevye yabaye undi muntu so sikuvuga ngo naraponze canke iki kandi kubona namusizemo Satubi n'abandi ni kubera mbona ari abakozi bari kukivi kesho ya Bizo Uwezo message hanini yagomba gushikira nde yagomba kwihereza abantu message hanini gendo mujene na cyane ni ku bajene bagenzi bacu bagenzi banje bafise vision yuko yo guhindura ubuzima yuko ejo bashobora kuba abandi bantu so ku muntu we wari we wose avuga ati je ejo hanje ni heza ndibaza ndirimbo ndayimutuye ni gwiwira muraba ahindure ejo bijya naririmbye bizoshika bimushikiye n'undi muntu bizo ari byiza kurusha ya ni Bizo Uwezo ko turabona cyane mu video atari kugaragara cyane yuko freestyle nta video twabonye yabonye video mugabo Burundi stand up hakurikiye challenge Yes Bana ya jena video Burundi stand up nta video ifise kubera n'indirimbo nakoze mu gihe muri moment imbi navuga nitwari muri quarantaine ariko dusa n'abari muri quarantaine kubera kwegerana kijya gihe corona yari ishushe gose twarabitinya kurondera abantu no muri studio wasanga umuntu yinjira na producteur umuntu muramukanye basanga producteur ariko arakorera hariya nawe ariko arakorera ino ibintu nk'ivyo ariko nibutsa abantu yuko bakwitega video ya kesho video gusa no watanguye kuyikora none umunsi nire mu mitigito ndondera ahantu tuzokorera hamwe bisigura yuko imani dushikanye lendi tuzomarira shooting ugerageje kuduha igicapo cyo video giye kwisohoka ya ndayona kesho indimbo ya kesho icyo yakimeze gute da mchamake sinkunze kubicisha abantu amajambo ndakunda kwereka abantu icyari cyo icyavuyemo so abantu bitege gusa video nziza itandukanye nuko bari bavyiteze uvuze video nziza ni video imeze gute ni video y'amasanamu asukuye cyangwa ni video tuzoraba kuri location video y'amasanamu asukuye kenshi ni ibikenewe ni jo international urabona benshi tumenyere gushutingira mu etage mu miduga myiza ugarutse mu makarti ugasanga nta n'umuduga dufise tuba mu buzu busanzwe ariko je kenshi nerukana image ifise quality naho bawashutingiye mu yarara video iragenda gushika aho wari ushaka yaba bimeze ko video igiye kuba isoka vuba y'indirimbo kesho bakora ku wambere kwa kabiri dushaka kubona ibintu biherekeza neza na neza bisigura icyo Bizo Uwezo yagombye kuririmba muri ndayona kesho kumwe na barase ariko akabazo rero bari kwaribaza kuri no mwanya mu commentaire atandukanye baravuga ati Bizo Uwezo kuva vuye muri Niona Production yakoze indirimbo nyinshi zitandukanye mbega ubuye ahindi rebo Bizo Uwezo agiye kubasinyamo kandi da muncamake umuziki wacu rakenera ubufasha iminsi yose ariko muri no mwanya ku ruhande rw'iwanje sinihutiye kuja muri rap kubera kuva mvuye muri Niona hari abamaze kundondera tukaganira ariko sinkeneye kuja muri kira rap ahubwo nkeneye kurondera abantu dukorana bafite vision nk'iyo mfise kugira twese tubandanye duteza umuziki w'u Burundi imbere so ugiye kuraba ibintu by'amarebo uvyirukiyemo cyane usanga uri kurataka kaza umwanya shatse kuvuga yuko aho narindi natakaje umwanya kubera rero step navuye ko ndashika nongera nako nshimira rebo naho ramwe ya Niona Production kubera hari abantu bankuye barashitsa ushikaho jenyene mvuga ati je nakuze ndakeneye yuko mondeka bibaye na contract ihetse mbandanye novuga yuko bansohoye narakuze baransohora so rebo ni nyinshi zikeneye yuko dukorana ariko rebo izoza ifise target nyiwanje target abantu bakunda umuziki w'u Burundi bafise tuzokorana
ya target ya rebo yose cyangwa umuntu wese afise target nk'iyo Bizo Uwezo afise kugira ngo bateze imbere umuziki wa 2005 cyane umuziki wa hip hop kubera ko ari mu bintu bya mbere Bizo Uwezo yize ntihenze aca ku ishuri darasa la hip hop abona ko yize ukuntu bakora umuziki neza neza wa hip hop ariko gato yi Bizo Uwezo hano bidoga ati Bizo uravye fozi iwe ni fume ngo ziratsindagiye cyane ara dusanga beat mengo irabahutse icyo cyo ukivuga kwiki ku ruhande rw'iyo wanje mu byo nize ndacafise ingorane muri production ngayo wacu ku ruhande rw'iyo wanje ariko si mvuga ngo abaproducteur ntabyo bazi ahubwo communication iraca kuri kwa producteur bo mu Burundi communication collaboration gufashanya kiracari ikintu tubuze je ndashobora kuba ndiko ndakora indirimbo neza na neza ndi kumwe na producteur kanaka ariko ndiko ndayumva baza ariko aramvugiriza avuga ati producteur kanaka ayivugije n'uyu akavuza ibi vyiwe indirimbo yo bari atari ariko bivanye ndamu propose kubijanye no producteur yo cabona yuko ndamuganda musuzuguye camhitamo kubinuma ariko novuga yuko ikintu cyo gufashanya kubana ko ahiwacu mu Burundi muri muzike turacagikenye gose none barakwisho kintu hamwe umupropose akacanka kuri Bizo Uwezo kiza kumwica page y'umuziki agomba gusoma ni ico kiranshikira ariko ni ibintu tubandanya tumezizamo hazogera mu gihe bazotahura icyari cyo gufashanya kubera mu bindi bihugu ba producteur baritanaho hari un producteur umushira indirimbo ya Afrobeat akubwiye ati bro yisinda ishoboye azo umuntu kanaka niwe nkeneye ko ari uzo mix y'ujyanje sawa reka ndamuhamagare kanaka umuriye nanje ndetwe wanje hanyuma azokorera nta kibazo ibintu nk'ibyo abantu baratahura avuga ati jewe muri umwe ndiko ndacuruza iki siki wanje reka ndagiye mu neco ibintu nk'ibyo so collaboration mu producteur b'iwacu ikintu namansaba imisi yose kandi senga nicyaba bizonjohera gose ya nuko rero ni Bizo Uwezo turi kumwe kuri Ejoeza News subscribe canke s'abonner like share comments kuri Facebook ni Ejoeza News Twitter nuko nyene ndetse no kuba rwacu rwo wewe akaburungu Ejoeza akaburungu ore nage inyuma ya kamera ni hahisa nkuko vyamanyene akora ibintu bizina imaje aza asukuye ariko tubabwira ko turi kumwe na Bizo Uwezo mwibuka ko yaciye mu marebo atandukanye ngaracu muri One Record yari One Entertainment barakora indirimbo family wana ni family no bari collab twakoze n'abandi baririmbye muri wana yo novuga boss wa Wana Record zagiye yahora aririmbana na mukuru wanje nyamataje mari ndafite mukuru wanje cyo Farizo murapera ke bari bafite group yitwa KMG family twakuze nibo twiyinspira ko kera nibo twiyinspira ko so novuga yuko ndi muri Wana mba nk'umuhira ndi nahandi urumva hajya ni muhira tu ariko sindayiranja munsi ya rebo barafite abaririmbyi bamaze gusinyisha ariko naje bishitse bakansinyisha n'abasabye nkeneye bakavyemera ni rebo nziza kandi ndabemera so nuko ni inshuti zanje rebo maze kujyamo jeni niyo nakubatseni gusa abibaza ko umusore wacu Bizo Uwezo ari muri One Record canke One Entertainment ari kuno mwanya ni Bizo yigenga akora ku gatwe kiwe niba yaho contract canke amasezerano ahereye yakorera muri niyo na production Bizo Uwezo ikimuranga cyane ari kuri beat ni giki ya Bizo Uwezo ikimuranga ni flow iteye ubwo punchline na dabovina ibintu bitamenyere mu baririmbyi b'abarundi so ndagira ama punchline ndazi flowing ndakora dabovina so sinzi ningene no yibasikugira ya nivina ni ajya chute mahime ajya majambo agenda hereza yo hagati na yahereza ya naiona kesho nikiwa na mavumba nikiwa na magari mengi nikiwa na manyumba nikiwa nimezungukwa na wachumba wengi watasema kama natumia ndumba nikifika baa yoyote natoa offer walonikataa wote kesho nitawaona marofa tawaona marofa toka kwenye mkeka hadi leo nakalia sofa kesho naiona ikiwa ni njema midomo atashona walionisema nilikuwa chini sasa naishi vyema toka maisha chini hadi leo nyangema
mademo wananitosa kwa zamu, leo wote wakiniona wananiita handsome. Kila mmoja nataka kuwa na mimi, walokaa kama moja na walojaza kama dini, wapambe kibao mpaka mastaa wakubwa, fabilao vekala bange sana bweka kama mbwa. Muda huo mastaa kibao wamefuria, watafua nguo na kosha masifuria. Bifes ndo takuwa mlinda geti, huku bosi kubwa niko biza nasoma gazeti. Kingorongoro nitampa bodaboda, sikosi hata buku ya kuemea mboga mboga. Best life naona kichunga ng'ombe, niko timamu sio kama nimelewa pombe. Bwana na studio hujalewa pombe bwana, mistari mikali hiyo hapa. Utakuja kusikiza wenyewe, ingia kwenye channel yake uandike Bizo Uwezo moja kwa moja, subscribe pale, like, share, comment ili upate video vizuri sana. Ya tukaanza kulicho kemerero uvuze ngo Bifes ndo kama mlinda geti. Hariho ahantu wavuze ngo Wonder Boy. Akageuka mwizi. Namuona amekuwa mwizi. Sasa kuna comment ambaye ameitupia pale akisema wewe kumbe mimi umeona ndo mwizi kweli au? Ya darigi tuma. Si mbona shaka kuivuga kenshi. Reka tumenya abadukurikirana bamenye by'ukuri interview ya Bizo Uwezo tumureke Wanda. Ariko nyamba naramsezemo mbere verse ya Wanda irashobora kubiri serie kuruta izindi verse kubera yaranyivye. So tubandanye na interview ica Wanda tutse n'abakika huko. Basi reka urumva ko byagenze uko, ariko rero tugaruke neza mu ndirimbo yakoze yitwa Kesho nkuko ariko arabivuga cyane tugaruke ko aho ubona ko ni indirimbo by'ukuri iri kuri traininga, indirimbo iri kuravugisha abantu benshi, iri kuravugisha amaradiyo benshi bati uyu muririmbyi adatavyorosha, niwe muraperengira ngo no mwaka dushobora kwa atwitega muri gasezo ya 20 maraperi beza korakora kuri ico kintu Bizo acumbiza cyakira gute. Muchama kenda cyakira neza, naho kenshi bakunze kubivuga gusa bigaherera hejuru tugiye mu bikorwa tugasanga nta bijamo, barasha abantu bibabo n'amatrofe baya dibuka igerasora na Randose. Umwaka wose warinzo hera tandirimbo ya rap numvise ifise niroho ya Randose. Ariko ugiye kuraba amatrofe hari abaririmbyi ba rap benshi bayaronse, je nta na hamwe bamamagaje, nta na hamwe urumva bisigura yuko igikorwa nakoze kujya mwaka 5 yagihaye agaciro nkuko cyari kimeze. Ariko ugiye kuraba amatelefone yabo igikorwa kiriyo kandi baracemera gushika no mwanya, bisigura yuko ayo wacu hari utuntu twamangetengete tukiriho kenshi. Ariko reka dushimire Imana tubandanye dukora, hari igihe bazotahura agaciro ko muntu. Uvuze ngo harimo amangetengete, ayo mangetengete yo bakora bande yo ameze gute? Ayo mangetengete hari amatimu, hari abantu bakorera mu matimu. So tumaze kuba mukorera mu matimu bisigura yuko umuririmbyi wanyu mu pushinga na hana nigwa mu mugiri wa mbere. Ibyo biriko birica umuziki wacu ari kurazamuka neza, ariko hari abantu usanga bakorera mu matimu naho sori indirimbo nziza gute usanga bagomba kuyikasa ukuntu kubera ya matimu yabo. Bisigura yuko ntibariko barashira imbere umuziki mwiza, bariko barashira imbere umuziki wabo. Bizo uko ndiko ndakumva nimba atari kunyegeza umengo ya matimu ugomba kuvuga bamenyesha makuru. Ukumengo niba nyambare bagira imiziki bakayivuza bakayigira nuko mengo niba bamenyesha makuru bari muri culture bakora imiziki ibintu by'akaranga. Ndakunze gutanga kuvuga kubamenyesha makuru cyane, ariko ngarutse nyuma kubera jana maze imyaka myinshi mu muziki, imyaka 10 uko twatanguye kera ushuna munsi hari hinduka mu bamenyesha makuru. Havyaraje umwanya umwe biramanuka gose, biraza biraduga, biramanuka biraza bikaduga bikamanuka, kandi nkebura aba journaliste ni umwanya wabo wo kuduga, si umwanya wo kubandanya bamanuka. Niba babandanya bemera batoyi babo abo bivuka nabo bibana makarti umuziki wacu nawo uzoburi kuraje. So barabe talent abantu bafise muri quartier hari abaririmbyi benshi baririmba makarti atandukanye, ugiye hari abaririmbyi umvise n'ubucuvuga ati kumbe mu Burundi dufite abaririmbyi bakazuku. Ariko uje ku maradiyo tuguma twumva ya mazina nyene amwe. So sinibaza yuko umuririmbyi mwa promotinze imyaka 10 atarubaka inzu zitatu umukeneye kuzomupromotinga indi myaka 10 kugira yubake. Bisigura yuko ihinduka mu muziki wacu ndondi iri mu baririmbyi bashasha. So bisigura yuko muri aba baririmbyi bashasha umuririmbyi mutarapromotinga umwaka cyangwa imyaka 2 hari igihe mu mwaka umwe yoza nihinduka kaja no
beat award no ma MTV bivanye na vision nuvuga iri mu bajene bubu ariko batanga umuziki ubu bitandukanye n'abakera. So abaririmbyi ba kera nibo twinspire ko ndabemera ku ruhande rw'iwanje, ariko baracyafite akantu ka kera badashaka guhinduka. Bamwe nibo bariko barahinduka, ariko bumvirije bamwe abandi birabananira guhinduka, naho twabize tukabona ati uyu kweri je naramwize ko ariko muri uno mwanya hari ico ashoboye gukora nawe natoshobora. So nuko ariko umujournaliste we bavuga ati ule ni mkali kirazira. Kwa Kiswahili ndo wanasema ni makosa sana kukariri, kwamba unakariri kwamba kitu kipo hivyo kesho utaibika. Mukabiri ntabwiye neza utwo dugwirero kwizo no safu twaragara ko kumengo ni kwamenyesha makuru ntabagize kaduti. Abamenyesha makuru bategerezwa kuba barimo kubera nibo bagize industry. Hari abajournaliste kabisa na usohora indirimbo imeze gute na ayivuza nk'amasegonda 30 bashiramo y'umuririmbyi wiyo. Ugasanga mu journaliste afise management, bariho abajournaliste benshi bafise amarebo. Urumva bisigura yuko uzokorana n'abantu muri iyo game kweri mujana. Abamenyesha makuru mu bizamare bumva ko Bizo Uwezo yaje wanasukisana kusema ati amewavalia njuga. Hapana, sishindani nao. But naomba waweke uzalendo kwenye kazi zetu, bashiremwo umutima ndundi mu bikorwa by'abaririmbyi b'abarundi bizoteza imbere igihugu. Urumva nibashira umutima kuri ba bene wabo batoyi babo gusa, bazosanga umuziki wacu guma hajyanye ne. Kubera iki mutoyi wawe nawe nuramwereka yuko adakoze nk'umuntu kanaka, umuntu kanaka utomugira promotion. Hariho je abajournaliste nzi, hari umujournaliste w'umunyamerika nzi yamaze imyaka 10 ari hit state, ari hit mutoyi wiwe ari umuririmbyi, ariko indirimbo yose yamushira amubwira ati si yose no yivuza mu kiganiro mutoyi we yaje guhitinga ibyo akazi ku radio. Baramubaza avuga ati kumenga mukuru wawe niwe yakubanira, avuga ati ahubwo mukuru wanje niwe yatumye je nkaruko niko muranyumva no mwe kubera ujya yakunda ikintu cyiza. Je rero natwara fake akambira ati sivyo. Kira misose nama nkosora ushikuno munsi nyamba ndiko ndatera imbere ndiko ndabikesha. Bisigura yuko mutoyi wakoze kosa mukosora sikosa. Kosa sio kosa bali kurudia kosa ndiyo kosa. Nuko rero turakumena Bizo Uwezo kuri Ejoza News mwise bishiko ndirimbo, ariko ama video canke amasanamu y'indirimbo kesho agiye kubagaragara avuga nkuko yabitubwiye. Ariko rero nitworangiza yatubwiye aka freestyle gato yitumenya batumenye Bizo Uwezo bariwo, ariko tugiriye rap canke freestyle iri mu ndirimbo ya kesho ni heza. Niyo nagize dushaka kandi kigenga katari mu byandirimbo. Voice the Mr. Nigi beat biravukana abandi barape fashion mic barafukama duza volume nteza amatwi ndakubwire umvirize vino ko zitonze ndagufire. Mama yambwiye yuko rap ari byo nkora, papa nawe ambwira yuko papa ari ubuzima, arabashaka kubona mpagaze nyuma bamwe bigira byinshi ari biduga bisugumwa frosting uhisha vina no kwica shakubaze BJ abanzi banyita teacher ukaze mfise digiri ndumwe ntawa kabiri ndumwe chef umwe mukuru wa kagacimbiri nabwo ndo muzungu naho ndirimvye kirundi ndubwo muri rirare nukuri kwa Mungu nimugira igifungu nimvuze impundu na mana tobo itundu. Wewe naye mistari mizima tena mikaya ambayo inasomeka kivile muvuze impundu abakunda umuziki ndundi ndetse abakunda umuziki wa Bizo Uwezo. Akajambo kanyuma Bizo Uwezo kwa fans bawe ndetse no ku bantu bose ku muziki ndundi muri rusange. Akajambo kanyuma nagira nihereko nayibutsa kugira subscribe kuri channel yanje ni Bizo Uwezo. Channel yanje kabari shasha navuga imaze nk'amezi 10 nuko nuza subscribe ziracari nke sana ziracari nke. Ndabibutsa abantu kubandanya bagira subscribe kuri channel yanje, hanyuma ntako nshimira n'ingene bari baramfata mu mugongo. Sindiko ndatamba nirorera ama media ama TV online nkuko, so muriko murakora ibintu byiza ku ruhande rw'iwanje
nkuko muri ko murabikora iwanje mubikore no ku bandi umuziki wacu utera imbere murakoze. Ya basi guys, mwese madukurikiranye kuri Ejo Heza News mugano warubizi mwabyumvise byinshi bitandukanye natwe tubashimire natwe tubibutsa ko mutogo kwibagira kugira subscribe kuri channel yacu ya Ejo Heza News mukagira like share comment ndetse mutwaye kudukurikirana kuri Facebook nka Ejo Heza News, Twitter nuko nyene hamwe no kuruga rwacu rwo wewe akaburungu Ejo Heza akaburungu ore nage. Turabakunda umuziki ndundi ubandanye utera imbere twese dushikirane. Ciao ciao.